ijambo ry'Imana ravuga ngo ikigore cose gifise ikigabo cacu none ico ni kintu ndagenda kubwira Imana ngo mana ngo ndashaka umugabo irabizi ko ni ngombwa umva ni haki yangu urafise ivyo sinendagenda ngo Imana umana hari amasengesho tudasenga caremewe kuri none irite valide none Imana byose yarabitunganije sivyo hagira ukayiko muri miliyoni 9 kuri 3 z'abahungu jewe numbwire naho twoba turi abantu miliyaridi igihumbi ari abahungu 10 nzi ko hari wowe wanje ico kirakwiye yes none Imana irabesha ikigore cacu cose yakireme ikigabo kandi ikigabo cose gifise ikigore cacu ndakeneye amafaranga kamikazi yavuze ngo turakeneye amafaranga kugira tuvuge Yesu turakeneye amafaranga kugira tubeho bien sûr kobwa ngaha mu Burundi agiye mu muziki kabiri gatatu akagira izina rihagaze donc akamenyekana abatwaye inda direct mbega wewe injashika ukagira hit ukamenyekana gospel yawe gakundwa bigashika kure uwo mutwaro wo gutwara inda maze kugira izina uzo wikorera gute kurogana mu bigabanye uko murabona ko ama mariage menshi ariko arahomba munagomba gira ka mariage mu bamwamu jago ndiko ndimvira ko nihagera invitation zo sora dans une semaine isomene nini yawo gira ivyago naho bazi ko hari abantu bafaje bazogira samedi oya ico gihe nimba nzotanga iyo mvi nzokwigira uko bazobigire mu nyu tinyaro barashaka baroge jene ko ntazofata geze ni ya indirimbo shasha mu ndimbo ziko zirasohoka ubuvuba utoshobora kumviriza uri kumwe n'abavyeyi Ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique de special focus from +257 the one and only around the world is known as umwagazi w'Imana kandi abasubiza mu rukana kuri Bishop TV imisi yari imisi n'amazimisi ntakora ibiganiro ariko uno musi nwaza ko naje ku maraso mashasha agira ngo mubone byo twahoramwo n'abandi bantu bashishwe bazaniye no musi ko twafasha kugira ngo tubamenyekanishirize impano nibyo mwikorera kuno mwandi kumwe no mushitsi umukobwa Right. Yeah. Yitwa Daniella Koze gusa afite YouTube channel yitwa Cose. Tubahe kaze Daniella. Merci beaucoup. Nakoze ni Daniella Koze. Murundi kazi. Muririmbyi kazi wa gospel. Yeah. Haja aka naka kiwa. Ni Koze. Oya ni irakoze Daniella. Ya, kanda nitwa Daniella aka Koze. Yeah. Ameze neza bien ça nagasura ko mu Burundi kazi caremewe kutaje wambaye kwa ndiko muri clip kandi ntari muri clip ni si video na clip si video ega video ziratandukanye hariho video y'ikiganiro hariho video y'indirimbo hariho video ya film mva inyambaro ziratandukanye okay uturamukiza ko dukena kuri Bishop TV abakunzi bana abakunzi bacu abakunzi ba Bishop TV abakunzi ba Daniella Koze ndabaramukije cyane nagira mvuge ngo mu izina rya Yesu ariko abakizwa muvuge amen ku mutima nta mbuti yaje caremewe ntaye kwibanga igihe uba wakoresheje kugira ngo ubudafise mbuti yaje ku mutima amutaje ku mutima bisigura ko atari ntibikuremereye basi kubabaza ibimbabaza byose ndabiha Yesu je nari kibanza afise no bishaka ko Yesu niwe avyitwara byose kuvuga ko abavyeyi batace ntacyo babaza abavyeyi baba ndababazi cyo bagufasha bamfashiki bon cyo bagufasha bon ikina abavyeyi bafashije baranunze barandeze barampindero baransengera caremewe yego icyadikwanije kuri Bishop TV ni indirimbo yawe nshasha ariko gusura yitwa uragaheta canke uragahebuza yeah tukorera mu gahogo okay nubesh nuvuga ibinyoma niryo tandukaniro ryawe n'abantu muri gahunda za byose biremera nahejeje naye lizinzi oya twahejeje ari hakana mujya clip yawe ko gutamba indirimbo z'ikirundi donc akantu ko kuvuna ihunja akantu ko kwambara nk'abajya bari indirimbo zihayagiza karanga kandi akantu ko kuvuna ihunja katugirira
kajya kantu ko kuvuna ihunja kajya kantu batambaye babijya byari byo muri clip ntacyo kaduhonze peut-être hari hantu ko ndigana batarara bijya ndirimba ko kantu kaze ko bashitura bakundi b'Imana hagenda gize repetition yes we wagize repetition clip irasohoka hejya sky mu mutwe ushaka ngira ibyaye kajya gatambo kugira uko unye amanyane good nyereka nk'akarorero urandiha nanje urandiha umukingi video y'indirimbo ya urandiha bashana reke kuduteranya umuntu ashaka kuraba ingene natamvye naje kuri YouTube channel yanje rabige ndirimbo antwa natamvye neza nk'umurundi kazi kuko je narigeze kuba ndumutamvye kera indirimbo meza kandi nabonye ko indirimbo irikiragereza ababona Mufise n'amaviews ifise sigura ko ifise ababone b'umutima tu vois Daniella eruka mu Rwanda ubu haheze imisi mikeyi twarabonye ibigano bagiye urakora ku mateleviziyo atandukanye mbega hageneze neza ari wajanywe niki ari media twajya ndirimbo yagiye sohoke canke vyari indintu bisanzwe oya ntiyari media tour gusa nari nagiye muri visite no kuririmba kuko murabizi ko umuririmbyi kazi ni nk'umusoda ahageze hose mugabo nyurugamba ararasa so rero nanje naragiye hari yamvuga nti ngiye ku murimo w'Imana kandi ngiye no muri visite rega hajya bavye ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze so rero nari nagurutse rero ndabe iyo bweze kugira ngo ndabe ko nshobora kubega yeah twebwe mu Burundi abanyarwanda baraza abakamehamani bakagwana ko amakamera bakakuyamena bagahonyora nako tugashika tumese ibyo twambaye bakwakiriye gute mu Rwanda nawe bon ibyo babigira ku bantu baba basanzwe bazwi ngaha iwacu mu Burundi warakoze ama media twabiganiro byinshi umva mu biganiro nakoze caremewe banyakiriye neza ndashimira abanyarwanda aho bari bubahwe ya uko nari ndavyiteze siko nabisanze nabana beza tu tuvuge ko waragikondera gahiti no senge kurondera hit kubera hit mvuze ndayironderere nayo noronka oya hit izanwa n'ibikorwa n'ubuntu bw'Imana tukibandanya aho nyene muri bike twarayabonye kuntu wagaragaje urukundo ukunda umuntu bita Aline mbene Aline ndayirinde Aline Gahongayire yego ndanyuzwe mu mutima wanje fitindiri bandanyere ibihumbi gikurikirana ugishira nanje nahejeje ni kimwe ku kindi Dani yakwemereye iki fafatema yakwemereye iki ku bintu mwaganiriye nawe wamwereka kuri umufana wawe kandi kundi ndimbo ziwe nk'umurundi kazi nako yakwemereye iki uteze iki muri carrière yawe ya gospel ko azava gufasha ko wamweretse urukundo mufitiye for sure nta kintu namusabye bon uretse ko namusabye ko twobonana tu mbwa rero bivanye n'umwanya nari sigaranye mu Rwanda na gahunda nawe yari afise nivyakunze ko tubonana cyamba oblige kugaruka tutarabonana mugabo ninasubiraho nibaza ko tuzobonana hanyuma tukayaga nta kintu namusabye kandi nawe ntaco yanyemereye mugabo bishitse kumbure nta wamenye ivyejo ya ivyese uravuga ikinyarwanda oya aya vrem nta kinyarwanda nigeze mvuga n'abajournaliste twakoranye baratangaye kubona nta kinyarwanda ndiko ndasha baragerageje no kumbwira ibinyarwanda byabo nkababwira no yatwe suko ndakwaje agaheta cyo gisigu bon agaheta pour le moment kwera indirimbo yanje nayibonye kuri hariho televiziyo yo mu Rwanda yitwa BTV so hariho no umujournaliste yako arambaza ati abantu baguma batubaza uragaheta niki uragaheta mu nagerageje kuciyumvira mu kinyarwanda sanga ntaconze mugabo navye nti agahebuza ikintu gihebuje kameme ngabo barashobora gutaha ikintu kirenzi ya mu majambo make rero tugende kujya ndirimbo yawe irimo ubutumwa bwa gute apa ya gospel harimo ubutumwa bwa ushaka gutanga neza na neza muri irya ndirimbo hari hano ni ijya couple naririmbye ngo ntubesha ntuvuga ibinyoma niryo tandukaniro ryawe n'abantu Imana nashatse kwereka abantu ko Imana itabesha nimba Imana yaragusezeraniye ikintu irindira wihanganye nuwizanire ko ibintu by'amanyama byo kwihuta ni bukebuke kuko Imana yivuze irabishitsa niryo tandukaniro ry'abantu n'Imana kuko umuntu arashobora gusezeranira ikintu no munsi mugabo ejo wamurondera wa muntu kamubura rero niryo tandukaniro ry'Imana n'abantu nashatse kugaragaza tandukaniro ry'Imana n'abantu mu kwibwira ko aragaheda ya ari abari imindimbo kugira ngo batange ubutumwa n'abafatira ku byo babayemo mbega Daniella nikihe kintu witeze ku Mana uko izo gukorera cagaheta ukirindira utararonka
ikintu c'agaheta ndindiriye ko mari urumva ni c'agaheta nyene ki Asha novuga iki ni byinshi vraiment niteze ku mana by'agaheta kimwe gaha kwisi ndashaka kuzobana ndi muri Canada waragiye save the date yiki save the date yiki hari ama save the date menshi kongeza grade yiki gutakaza ubukumi ni aragera vraiment saye mana coco Ichimana deje ramaze kugikuramo indu sinoenda kuyigora ngo mara ngo umviriza reka ndakubwire ijambo ry'Imana ravuga ngo ikigore cose gifise ikigabo cacu none ico ni kintu ndagenda kubwira Imana ngo mana ngo ndashaka umugabo irabizi ko ni ngombwa umva ni haki yangu urafise ivyo sinenda ngenda ngo uri Imana umana hari amasengesho tudasenga caremewe mukuri none inite valide none Imana byose yarabitunganije sivyo hagera ukayiko muri miliyoni 9 kuri 3 z'abahungu jewe numbwire naho twoba turi abantu miliyaridi igihumbi ari abahungu 10 nzi ko hari wowe wanje ico kirakwiye yes none Imana irabesha ikigore cacu cyose yakireme ikigabo kandi ikigabo cyose gifise ikigore cacu respect gospel ngaha mu Burundi wowe uyibona gute kugira ngo yinjiremo uyibona gute ndayibona neza meya ni hagaze neza kurande gwanje hagaze neza sinzi kurande rw'abandi bivana nuko umuntu ariko arakora gusa bisaba kwihangana no mutima muri dur ko nivyoroshe gaha mu Burundi wacu parce que urukundo dufise ntiruhagije navuga ko urukundo dufise abaririmbyi ba gospel ntirukwiye mugabo bamwe bariko barajijuka kuko navuga ko umuntu atagize urukundo agira urukundo mugenzi we bakorana muri carrière imwe antuka hari abakantu kamwe ababura mu mutwe ubundi twakagombye kuba dukundana isho dakivuze twakagombye kuba dukundana umuntu atafise urukundo rero ku wundi muririmbyi a verifier hari akantu usanga kabura mu mutwe kuririmba bisaba amafaranga kuja muri studio kugira media tour donc vyose mbega muri gospel muronka amahera gute twege muri gospel kuririmba ntabwo uririmba ngo biteze amafaranga murayafise muri isoko turisopa kandi mukeneye kuba wowe Daniella uri umujene ukeneye gutera imbere nk'abandi uteze kuronka amafaranga gute muri gospel mvuze ngo mba ndirimbe kugira nitega amafaranga nayo noronka ariko urayashaka ndayasha bien sûr que oui ndakeneye amafaranga kamikazi yavuze ngo turakeneye amafaranga kugira tuvuge Yesu turakeneye amafaranga kugira tubeho bien sûr nivyo nanti ndavuze ngo turakeneye amafaranga kugira ngo tubeho bisiguri iki ata amafaranga adufise nta bikorwa tuzuba tuko turakora nta ndirimbo tuzokora rero turakeneye amafaranga rero mu gukurondera amafaranga sindarondera muri za ndirimbo nyene ndagerageza nkarondera hanze kugira ngo nzane imitahe mu kuririmba hanyuma kumbura igihe ntazi jambo Imana avuga ngo terera ingya zawe ku kiyaga igihe kitari gito zigarukana rero nta umenye ivyejo Imana ifise uko ikora tuzoshikirwa natwe muri gospel mumvo zo kurondera hose ubuzima mbega nk'umuntu arimba gospel nk'umuntu azimana icyo cyo nakahe kazi ubona kutokora ariko kinjiza amafaranga akazi ko sino gakora kiretse agatuma mboneka nabi ku Mana kandi ndukanya n'Imana exactement nkaka ikintu cyose cyo tuba nkora icyaha cyago icyaha cyo cyose icyaha turatwara icyaha ikintu cyose cyo tuma nkora icyaha ico naco nokora ibisiga byose nobikora iyo uvuze icyaha wumvika ushatse kuvuga iki kintu uvuze icyaha ni ikintu umuntu akora yakibujijwe azi ko ari kosa gukora ikosa kandi akabaza akantu kamwe wivye 100,000 tu vois urayashikana hanyuma 50,000 wayahaye imfuvyi n'abafakazi wacumuye bien sûr nivyo wafashije abandi ariko nafashije mu byo nivyo ntibavuye mugabo babaye mugabo nivyo iyo utiba bagapfa ntibari gufa bapfuye nayo Imana yobakira ikigongo fise jewe yesu we kirarenze mugabo sinogenda kwiba ngo kugira ngo mfashe umuntu ya kabisa kuko nacu nawe ndamuhaye mu mvumo ndakora ko nshoboye kuko je ndi umupamba nanje ndakora mu buryo mfise nkaronka amahera nimba ari kiyede nkora kuko abantu baravye
interview nakoze mu Rwanda naravye ko nakoze ikiyede kugira nshoboye kubaho so rero nta kazi je kantera isoni icyaje cyose ndagikorera kugira ngo mbone nibeshije kugira ngo kandi mbesheho n'umuryango wanje kameme. Daniel aha mu Burundi nsensene ngaha mu Bujumbura umukobwa agiye mu muziki ibikurikira murabizi reka ndayivuge umukobwa ngaha mu Burundi agiye mu muziki kabiri gatatu akagira izina rihagaze donc akamenyekana abatwaye inda direct mbega wewe injashika ukagira hit ukamenyekana gospel yawe igakundwa bigashika kure uwo mutwaro wo gutwara inda maze kugira izina uzo wikorera gute? Bon ico ndico nuko ntazopfa natwaye inda kuko nzubaka inda nzoyitwara ninubaka ya ivyo birakwiye ya abo barazitwara kandi batubatse ngaha kubera nyene iyo hit bafise bivana na destination y'umuntu je ico ndico nuko nzoja kwibungenga mugenzi wa Mfise umugabo tubana mu nzu biciye amategeko. Mu gihe bizoshika naho uzoca uvyikorera gute kuba nabandi baba barabishaka? Mu gihe bizoshika bitazoshika sure navyo ntegura mu migambi Mfise mu ma projet Mfise yo oyakwera ivyo ntibirimo niyaragera yo reka muri projet Mfise sha sense azoshika ryari muzobimenyeshwa vraiment kandi ntibaza ko nzobivuga nihagera muzobona les invitations hirya no hino ama save the date gusa kibi byo kurogana mu bigabanye kuko murabona ko ama mariage menshi ariko arahomba munagomba gira ka mariage mu mwamuje yago ndiko ndimvira ko nihagera invitation nzoyisora dans une semaine isomene nini yaho gira ivyaga naho bazi ko hari abantu bafaje bazogira samedi oya ico gihe nimba nzotanga iyo invitation muzokwigira uko bazobigire mu nyu kareka barashaka baroge jene ko ntazofata geze aya kweri ubwoba ntabwo gurufu Mfise kuko nzotegerezwa gupfa rero sushaka gutinya ngo ndapfa nzotegerezwa gupfa rero sushaka gutinya iyo nzoja kandi nzi ko ari yo nzira njamwo ahubwo ntinya gupfa nabi ya nico notinya conyene ubundi gupfa ni inyungu ku mukristo kuko uruhutse ubutame wiruhukiye amahoro tu. Voilà Daniella hariho abakobwa keshi batangura barimba gospel mu nyuma bakayivamo kaza kurimba ibintu bisanzwe mbega aho tuvuga ko kwigeza vy'intango kugira ngo uronka abagushigikira canke uzoguma muri gospel? Jewe natanguye akazi muri gospel nzohereza muri gospel nzosadira muri gospel nzofa ndi muri gospel. Amen. Amen. Canke amen. Amen byose ni bimwe amina kandi asoma Bibiliya cyane si cyane by'ikirenga mu suragerageza ndagerageza ijambo amen igaruka kangahe muri Bible? My god garuka inshuro nyinshi iryongane rigufi muri Bibiliya rivuga gute? Yesu ararira riri muri kangahe? Yohana 11:35. warasomye nanjye niwo murongo nzi cyane gusumba iyindi muri Sunday school niyo mpamvu cyangwa urasengesha n'abandi? Bon narigeze kuba umwigisha w'abana umugabo bivaye cyarangoye nyine sinabandanije umugabo narabaye umwigisha w'abana non sinapararanganye nubu iyo ngeze hano hari abana ndabajamwo parce que ndakunda abana cyane nibaza ko nzaba umuvyeyi mwiza kandi nuricuza kuba wagiye muri gospel? Nicuza wow ahubwo ndaryoherwa we no kwicuza iki yikuryohera mbuziki vrai quand même ikindyohera nuko mba numva ndi muri Yesu mfise amahoro mba numva ntekanye mba numva nuzuye quand même kuko mfasha imitima y'abantu benshi. Nibihe bintu wicuza wakoze utarinjiye muri gospel? Ibintu nakoze ibintu wicuza wakoze utarinjiye muri gospel? Ibintu nakoze nicuza avaye kujya muri gospel sha nta kintu na kimwe nicuza kiretse nicuza umwanya waheze ntarinjiramwe ahubwo yego. Ufashe iki muri carrière yawe abavyeyi? Bon sindaronka ico ndabafasha cyane mugabo abavyeyi banje iyo babonye nkoze igikorwa bararyoherwa barumva bishimye bavuga ati umwana wacu ko aratera imbere nako nagateka mpabavyeyi. Okay, uri muri gospel ariko aronzi n'indirimbo ziryoshe zivuga ubuzima busanzwe zivuga n'ibindi utubwire akaririmbo ukunda kataraga ka gospel? Akaririmbo kataraga ka gospel ariko ukunda
Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi kurera iki gihugu cacu kandi ari mu rukundo urafise urukundo dabo ndafise urukundo kuko Yesu yavuze ngo nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje turimba karimbo k'urukundo ukunda cyane kameze neza kandi ukarinze wumva ko atacumvye muri gospel. Jesus you love me too much wamvza ko urukundo nene nta love iri mwari mu rukundo mu bantu apana imana n'abantu abantu ku bantu indirimbo ivuga urukundo dukundane nimba twitwa abana b'Imana ni kuki none twankana aretse nguranora none Daniel dusera nawe ariko barasozera ikiganiro nakahe kajambo wotekerera abantu bari muri gospel nabifuza kuyijamo abari muri gospel cyambere respect for them ikindi naco nuko bahiriwe cyane kuko inzira bahisemwo niyo iragendeka abifuza nabo kuja muri gospel no babwira ko bozarara akariro gake na frein kubera si ibintu byo kwitamwo ni ibintu biringa amariske menshi mugabo harahiriwe umuntu abibamwe nkuko bikwiriye uvuze amariske nshiniye nizihe ngwana ukunda guhura nazo muri kuririmba gospel hariho abantu bashobora kuza bakugana bakurika ubugenzi ririmba neza ibikorwa vyawe ni vyiza tuzogushigikira okay afise indi objectif iri inside udashobora kumenya rero bukebuke gaca umugundura ati wa muntu kumbe ni objectif yari muzanye rero n'ivyo bintu biri mu ntambamyi dukunda guhura nazo surtout les filles ndakwihote ndizo zahagezesha okay ogire akajambo rero utekereye abo bantu majambo make abantu bahema abantu bari mu bya gospel nayifuza kuyijamo exactement yes nababwiye ngo abarimwo mugumemwo mu mana nibo aba nabo abifuza kuyijamwo bazirana kariro gake kandi baje babe objective bagira intumbe kuko uje muri gospel udafise intumbero ikihuhusi kije kiraguhitara kiguta muri babandi rero uja muri gospel ufise intumbero udafise intumbero urananirwa Daniel ngo akabazo kamugenda kubaze ni yahe ndirimbo nshasha mu ndimbo ziko zirasohoka ubuvuba utoshobora kumviriza uri kumwe n'abavyeyi nani yonti ikuri kino yumviriza jewe jenyene kame nta ihari kabisa tubashimire cyane murakoze cyane nakohaje kandi merci zoro nk'umuriyoni muri nuze umuriyoni w'amafaranga w'amadolari amavyuzi n'amafaranga byose ndavyakiriye Reka tubashimire kwa dukana kuri Bishop TV tugiganiro kiryoshe igano kimeze neza n'umukobwa wacu ameze neza umurundi kazitwa Daniella afite indirimbo shasha yitwa uri agaheta muje kumshigikira kuri chaîne yiwe yitwa Daniella Koze nivyo mugiye subscribe hanyuma mugena amapartage kugira ngo ubutumwa ariko aratanga mu jambo ry'Imana bushobore gushikira abantu bose ndazi ko nta muntu adakeneye kumenya Imana nta muntu atazi Imana nta muntu atifuza gukorera Imana nta muntu atifuza kubona ko ijambo ry'Imana rishitse ku yindi ntambwe kugira ngo tubandaye twubuka imitima yacu ndabutse ko muri kumwe nanje shashi romantique inyuma ya kamera ari bita Vini Vita akaba no directeur technique wacu kwa Bishop TV ndambwira respect tubasaba ko mugira subscribe kuri channel yacu kugira ngo natwe tubone ko turakora ibintu bishika hirya ndabusaba ko tubafasha kumenyekanisha ibikorwa byanyu abatunzwe n'impano ndetse n'abikorera utwabo twakandi ama service ajyanye na photography hamwe na videography